ugwaruka il faut vous faire valoir pas ikintu la perfection apana gukora nka kutwebwe dushaje ni la perfection iratuma mutera imbere cyane ni haba mu myuga haba no mu bindi akabazo ka hari icyo ntakwishinga oya mwanyishoye akabazo kanyuma ku gisata c'indero mbega twariko turavuga imyuga mubona amashuri y'imyuga atunganijwe neza hari ibibazo mwamubonamwo byo bari ibihe bibazo byo kosorwa gute aho ndakwishura kuko niwo mwuga wanje amashuri y'imyuga harimo ibibazo byinshi pe sinkubeshe kuko niyo mashuri azimba maze kubona arazimba gose kuko ivyuma vy'imyimenyerezo birazimba cyane nje ndabona tuciga mu Kamenge n'ahandi insinga ufata ugakatagura ukacugenda bagaca bafata ibipande bakaza guta kandi ufashe ikiruro gishasha urabona bijya bitsinga bagakatakata ukafunga hamuhejeje ugaca uterera hariya ifo igihugu kiba gifise uburyo n'amafaranga icyo kintu kirabuze icyo ni cambere icya kabiri rero muhava mu nkubita inkoshi mu nkubita kuko genda gunda kuraba abanyamyuga ngaha anya kubera ko ndavyirukangamo cyane ndafise ubwoba bw'uko abanyamwuga vrai professionnel dufise bake benshi barasondeka bakora huti uwamuha imodoka ngo gukorere neza wamubwiye uti fata umwanya ubipime agacaza agafata ibintu agapanga ukagenda ejo akongera akagaruka ibi vy'imiriro agagukorera umuriro ugacana rimwe kabiri ukazungu bitangura ngo pop je birambabaza cyane ku buryo ubunsikaye nicara nkibaza eske bya bindi twariko turavuga l'audio abarimu babishoboye n'uburyo bushobotse ereka ibyo bintu birahari icyo ni kibazo mvise ariko ntashobora kukwishura ariko igituma navuze ntijewe murankubita inkoshi nuko nshobora kuba nihenda ariko niba mubibona kimwe na jewe birababaje nico gituma jewe nifuza yuko muri ico gisata c'imyuga tureke kubifata nk'ahandi abanyeshure bananiwe kubandanya baza gukora tubifate yuko ari amashuri afise ingero zinyuranye hanyuma dufate yuko bavuze bati umuntu umudokiteri muri ibi kuko ya de docteur ingénieur barabaho ya des ingénieurs barabaho n'abantu bayobora abandi mu vyerekeye ivyo vy'imyuga hariho des techniciens A2 hariho n'abatekinisiens A3 bakora twose hariho nabo bita les professionnels buri muntu rero mu gisata ciwe agomba kuba n'ukuri umuprofessionnel akunda umwuga wiwe je nama nabwiye abantu iyo wakoze ikintu ibi impuzu kibi kirato aba marore ibe installation ukoze ugomba kubikora ku buryo bikora neza amarore nambara akangwira sibyo apana ameze gutya akangwira bwa kabiri igomba kuba ikintu kimara igihe nukuvuga apana amarore nambara akaca kwayega akagwa cyangwa apana umuriro cyangwa imodoka ukora eji gacigaruka donc ikintu gikora bwa mbere nambe icya kabiri durable kimara igihe icya gatatu kiryohe ijisho ukambara nawe ukabona umerewe neza kimwe n'ishati n'ipantaro n'isaha n'iki n'aba rero banyamyuga nuko bagomba gukora niba uko uraraba imiduga ukaraba indege urabona yuko bagenda bahindura na forme ugasanga imoteri ni yayindi ariko inyuma bahajyoboye kugira ngo nawe nuyibona ucugira uti ndafata nibyo n'aba rero bo mu myuga
bagomba gukora bisunze ako karangamutima. Ni naho mu bikorwa vyabo vya minsi yose bashimwa, bazoshimwa ugasanga umuntu uri kuramuhamagara igihe cyose umukeneye, ugasanga abantu bariko barabahamagara no mu makungu kuja gukorayo. Ibyo ni ibintu maze kubona kenshi. Cyo hariho umuntu ashira amakaro, ayo makaro ku nzu, baro bamuhamagara i Rwanda kuza gutera amazu, kuko yagiyeyo rimwe aratera amakaro basanga mama we baramutumako. Ibyo rero ni ibintu bishoboka na twebwe dufise abantu bakora umwuga wabo neza. Kwa kundi usanga umuserver akora mu mahoteli akora neza ku buryo umuntu ahaca aho muhafata ngo nahantu hato ngo nakazi gato ujya server mu hoteli ibyo kurya niki bagasanga ameze neza ni poli, hagaca umuntu w'umunyamahanga acagira ati address yawe ni agafata inome ageze agaca mukubita isimu ati mbega ntiwozino, agaca mutwara akamwongera umushahara n'ibintu ngiye. Ni gisata jewe nemera kandi gikomeye cyane, kandi gifise amadebushe menshi atagira uko angana. Aha rero harafise izo ngorane, ariko ntitwota ngo tuvuge ngo ntibishoboka. Ni ibintu tugomba gutangura gukorerako kugira ngo tugende twongera uburyohe muri ivyo bikorwa, ari navyo bishobora gutuma n'ugwaruka ruronka akazi. Ivyo ndi ugwaruka ruronka akazi kubera iki? Kuko twese ibintu twambara n'ibikorwa, kugenda n'ibikorwa, kwambara ikirato n'ibikorwa, gutambuka n'igikorwa, ni ibintu usanga hose. Bisigura rero yuko debushe muri ubwo debushe nzo kuntu babivuga mu Kirundi, akazi muri iyo ntumbero ni kenshi, ariko tugakore neza ku buryo n'abanyamahanga bama bariko baradusaba ngo tuje kubikora. Ibyo rero ndavyemeza kuko na jewe ngitanga i Burundi nakora ngaha muri nashive, ariko nabandanije nkora hanze. Kubera iki? Abakiriya banje bavuga bati mbega ashaka usubiye iwanyu bya bindi tuzobikora gute? Kubera iki? Kubera yuko abona simbuye byarabagora. Iyo tutagiriza ingorane nama ndiko ndagenda ngaruka inoti pale sibona namwebwe ugwaruka ico genda ari nkiri muto j'avais 42 ans. Oya ni 40 ifodi ni 40 uko na après na change mu bindi. Ugwaruka il faut vous faire valoir pas ikintu la perfection. Apana gukora nka kutwebwe dushaje ni iki la perfection iratuma mutera imbere cyane. Ni haba mu myuga haba no mu bindi. Bugiye ukoze ikintu avec perfection baragukunda bajya baba ba directeur b'amashuri niki, nuko baba bigisha neza abana babo bakamenya. Rabe namwe iyo uri kurabaza nk'abanyeshure cyangwa uhejeje nka secondaire ukagenda gusaba ishure mu Bufaransa, ukagenda nka Université de Lille, upfa kugenda uvuga uti jewe ngiyi bulletin yo kuri Collège du Saint-Esprit, bakwakira ukuri kwame ntibiriko barakubaza byinshi kuko barazi ko iryo shure ryigisha neza. Ariko babwiye n'indi shure bagira ati ambo tibanza urindire babanza kugupashisha examen. Nuko rero ibintu bimeze natwe dukora abarimu abanyeshure turagenda ndahejeje.